bijanye n'urwego rwa gisirikare. Abagize inama nkuru y'umutekano mu Burundi bafashe umwanya ukwiye wo kwihweza ibijanye n'umutekano mu karere k'ubuseruko bw'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkako kuva ico gihugu cinjiye icese mu muryango w'ibihugu biri mu karere k'ubuseruko bwa Afrika EAC, umutekano w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibihugu bisangiye imbibe wabaye umwitwarariko ukomeye mu myiherero itandukanye yabereye i Nairobi muri Kenya, yahuje abakuru b'ibihugu bagize uwo muryango. Abakuru b'ibihugu biyemeje kurungika ingabo z'akarere muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zizoba zijejwe guhiga no gutuza imigwi yose y'iterabwoba ihungabanya amahoro n'umutekano w'ico gihugu, harimwo mbere n'imigwi y'abarundi. Ni muri iyo ntumbero hisunzwe kandi amasezerano hagati y'ibihugu vyompi, Uburundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu cacu cafashe ingingo yo kurungika ingabo zizokurikirana iyo migwi y'iterabwoba mu karere ka Kivu y'Epfo kugira ngo ziyiteshe kubandanya guhungabanya umutekano muri Kongo no mu Burundi, mu kurindira irungikwa nyezina ry'inteko z'akarere. Aha mwomenya neza ko ibwirizwa nshingiro rya Republika y'u Burundi mu nteguro yaryo ryemerera umukuru w'igihugu kugomora ingabo no gukoresha inguvu za gisirikare mu gihe cyose bikenewe mu ntumbero yo kubungabunga umutekano w'igihugu n'abakibamwe. Inama nkuru y'umutekano imaze gukurikira insiguro zatwanzwe n'umukuru w'ingabo z'u Burundi, yashimye urugero rw'ubumenyi n'ubushobozi bw'ingabo z'igihugu, maze ishira icizere ku gikorwa c'iteka ingabo z'u Burundi zigiye kurangurira muri ico gihugu kibanyi, nk'uko zisanzwe zitera iteka igihugu mu bindi bikorwa byo kugarukana no kubungabunga amahoro mu bindi bihugu.